sawa ijya rero niyo reggae original donc reggae original iranyaruka tam 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 urabibona okay so rero na rap wasanga ari ibintu binyaragurika piga na medika bagetabe na mota check it ngira benshi baraza umuntu yitwa Cisco tuvye explica cyane kuma interview dutanga ugatanga tuko tubivuga ukundi biratuma rero bari abafans ico tubahaye nico bakira okay ariko hari n'ababibaza ngo murankana burya nivyo murankana kadufate nk'akarorero nka wewe na B-Face aho ati B-Face na Fabelove barankana nibaza yuko Hello everyone, mumeze gute? Turakunda cyane ni Siren Vibes ndacari biri nkuko bisanzwe n'umunsi udasanzwe iwacu mu gisagara ca Bujumbura aho duherere muri kano kanya aho tugira tubahere ibintu vy'amateka nk'ibisanzwe. So no musi rero sumura dasanzwe. Muraperi yiyemera, muraperi twemera, muraperi yemewe hanze y'igihugu ndetse nani wacu. No musi aza kutuganiza kuri vyinshi gato ku buzima bwiwe ndetse n'umuziki wiwe muri rusange ariko tutibagiye ko hari utubazo aza kwisomera wenyene ahite anishura biraza kuryoha mugumane natwe reka ndamuhe ikaze. Never give up. How are you bro? Fresh meze neza meze fresh bien sana kabisa ariko bibwire izi vesi sizububeshi zivuga benshi abeshi turabazi fresh bavuga menshi akeshi bakurisha benshi bashakikesha mamani kuzitora nizo mani mbega sumugani kuko bana kwanka bakubona nk'ishitani canka karibwo karirira mu mbari bakuvuga mu makuru bagutera imisumari nako baguponze bagacisha no mukani zina ryawe naho nyene yo Keshan boy okay motherfucking name Fabelove aka Kamirigado n'ayandi menshi cyane gose from Kesha hanyuma nongenda mutse abariko barakwikana ino TV Silent okay kweri ki Fabelove Fabelove ni izina ryavuye muri Fabrice hanyuma shirako love urukundo umuvyeyi yari kwise Fabrice irindi bon irindi ni nshimira Imana okay kwiki wahisemo kurapa wihuta kurapa nihuta ahubwo nari nabanje guhitamwo rap hanyuma cengerageza kuzana ikintu novuga yuko kitamenyerewe hano mu gihugu cy'u Burundi donc ndakunda yuko mu wese ashobora gukreya ikintu gishasha pana yuko umuririmbyi ashobora kuba umuririmbyi pour kuba umuririmbyi gusa mugata kintu gishasha azanye so ico gihe rero benshi bavyumva nk'ibitangaza nanje nico cyanyoye kandi naco cyamfashije kugira ngo nshobore kwidiferencia n'abandi okay rap yawe komoka bon ni nko kubaza ati umuziki ukomoka na muziki ukomoka muri Afrika ariko kandi wagiye gutezwa imbere n'abanuze n'abazungu sivyo so jewe rap yanje ngiriye ko ikomoka novuga muri Etazini muri Etazini igituma ngiriye ko kubivuga uko no kubera ko turi inspiranye n'ibintu biva Fabelove na rap bahuye ryari je novuga yuko twahuye guhera mu myaka ya 2006 niho novuga yuko natanga gukunda ibintu vya rap hanyuma cyanangura kwigisha ugwaruka rundi kuko urumva deja narabikunda so hageze muri 2008 bon kwanza tutarashika muri 2008 tukiri mu myaka ya 2007 2006 niho abagenzi benshi bambwira ati Fabelove turumva yuko ushoboye rap turifuza yuko twoshaka kugira umugwi tugire donc ibintu vyamwe nuko ariko nanje narumva yuko umenga sindaba gado yo kuja mu bintu vy'imigwi kugira gute donc ibintu vyamwe nuko ariko rero bivanye n'ico nabona urabona yuko bifuza yuko dushobora gusangira ico mfise hanyuma tugira umugwi ariko nanye cyamvuga ati huko tugira ivyo mfuma mbanza ndabahe ico mfise basi dufanye tugira association niho twacha ducreer association twa Kajeta hanyuma ndatanga ico mfise myaka ya 2008 hanyuma gwaruka ndagwigisha ibintu vya rap naco ituma ugiye mu Kanyosha uzosanga yo rap ifitani ya gasano na Fabelove ikomoka kuri Fabelove ati 2006
ariko uko bigaragara wacane na mutoya impano nk'iyo ku buryo n'abantu batangura kwegeranya wiyumvire kwegeranya abantu wigisha rap bari babikomoye ko kijya gihe twabona 2006 2007 rap si yari ivumye cyane wanashaka turi ivyo bihe byari vya Balolilo n'abandi bagiye batandukanye kwana ko R&B yasa no kuri hejuru vyakuje mu gute bon jewe navuga yuko icyambere na mbere umuntu arakunda ikintu sivyo okay so je no kubwiza ukuri yuko inspiration yanje bwa mbere na mbere kwanza nabaye motivé par Lolilo Lolilo ni watumye mbu muririmbyi okay kuko ico gihe ndibuka yuko twaja kumuraba mu masaha de cinéma donc tubona imiziki yiwe tuwe petit birumvikana ya nari nkiri umwana mutoya so rero ndaba motivé yo kumva kumenga no shaka kumuririmbyi ariko ngiye kumuririmbyi cyambona ibinyohera kuruta donc na Lolilo je nibaza ko ya motivé nakujya kuboro yambara kuko ugiye kuraba urabona ko yambara como ape so rero cyasanga rero bon kenshi nakunda kumviriza imiziki y'aba Americain cyasanga nyene inspire muri abo banyamerika nyene kandi ikindi naco nuko nashaka kwikurira kuri source nyene apana kumva ngo ndiko ndakura ngo kuri aba bantu ze bo muri East Africa cyangwa muri Africa no kuko naba babivoma hari so nashaka rero kwishikira hari nyene hanyuma nza n'ikintu kidasa n'icyabandi bafise nga ya ndashara yego créer rero rap yanje hanyuma ndayishira ngaho nacyo gituma igihe kimwe novuga yuko bamwe barigeze kungwanya baravuga ngo Fabelove ngo twifuza ko uririmba rap ngo itanyaruka gigenda pole pole ari nacyo rero nagira mvunira akagohe abandi baririmbye no faut pas yuko baguhindura il faut kugumana identité ya be yourself kuko igituma kenshi benshi barakunze gutakara muri game kubera ico kintu ndibuka ko narimvye indirimbo zibiri aho nyene ndaziririmbye kandi zigenda pole pole ndibuka yuko haro numenyesha makuru aciyavuga ngo Fabelove ngo twumvirije ngo yasubiye inyuma kandi we nyene niwe yari yavuze yuko Fabelove akwiriye kuririmba indirimbo zigenda pole pole mugandirimvye igenda pole pole aciyavuga ngo Fabelove ngo turabona ko menga yasubiye inyuma ntakiri Fabelove urumva kubera ivyo nyene donc identité yanje bamenyereye nijya nyene kandi abantu wanashima zijya ndirimbo nyene yavuga ko zigoye nizo benshi bashira mu mutwe kuruta nazijya zitagoye so rero nagiye kubona identité yanje nijya nyene cyetuma nabandanije hanyuma kandi biraryoshe kumva hari ugwaruka rundi rukwiye inspirako arabarimvye benshi ngaba baririmba ariko muga ukaririmba imyaka n'iyindi mugo udashobora kubona abantu bakwiye inspirako rero biraryoshe kumva hariho ugwaruka ushobora kuririmba kumva ati ujya mu ntarapa nka Fabelove biraryoshe cyane ariko kenshi bakunda kuvuga ko abaraperi guys nivyo mukunda kuvuga no muri commentaire yagiye noze ndabibonamo barapere ngo mwamana imihari ngo n'indirimbo zanyu ngo kwiyemera biriya bintu nivyo bon twebwe nitwamana imihari ahubwo aba rapere ni kubera ko dukunda kuvuga ibitagenda neza kuko urumva ntituri cyo kimwe naho abandi baririmba iyo yindi midiho baririmba ivy'inzoga baririmba ivy'abana baririmba ingidi baririmba ibiki twe turarimba ubuzima busanzwe kenshi cyane kuruta n'ibindi so rero biratuma umenga twamira muri vya bindi nyene vya bindi vyo kwidoga bivanye n'ico nyene tuba turiko turavuga kuko urumva rap iyo yavuye canke hip hop novuga yuko yaraciye muri ivyo bintu nyene ivyo nyene nivyo yazananyemo nyene so rap canke hip hop novuga yuko n'umwana w'ico bita reggae music kuko no wayigize no mu Jamaica niwe ya créer hip hop ya DJ Hek niwe ya créer ntuze hip hop donc yari umuntu ntuze baraba Jamaica yavuye rero muri reggae hanyuma reggae iravyara hip hop isho gihe yari hip hop inyaruka cyane kuko na reggae nayo nyene ubwayo ijya mwumva ya Bob Marley asi reggae original hariho reggae original sinzi ko umaze kumva bajya bitaba UB40 sawa ijya rero niyo reggae original donc reggae original iranyaruka tam 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 urabibona so rero na rap wasanga ari ibintu binyaragurika piga na medika gitabe na memo cheke ngira benshi baraza umuntu yitwa Cisco
rero ziga style nizo zari hip hop nizo zari zi basha novuga gute original umwimerere umwimerere rero yagira hinduka mu nyuma iravyara old school mu nyuma iravyara trap ubu trap nayo yazanya madrill donc hazogenda haravuka n'ibindi byose ariko bikomoka kuri hip hop okay kijya gihe nuwuhe murapere hano mu Burundi bavuga ati uyu ndabona anteye ubwoba nzomuhigika ryari bon warukire n'umupeti nari muto cyane bon je wanashima bon nanifitiye self confidence igituma nanifitiye confidence kubona yuko abakapere bose nuko nibuka yuko jewe abapeti twatemberana tukicarana ndibuka yuko nigeze kubabwira ijambo rimwe ati ndakeneye kuzo mu kapere mu Burundi wa mbere bace barantwenga ndavyibuka so ico gihe kugira mvuge iryo jambo nuko numva yuko condition zose zo kushobora gukombata nabo bandi bahari namva ko ndazikwiye akico gihe nyene ninde warabuka vuga ati uyu ico gihe novuga yuko hariho ba T-Max hariho Big Fizzo ariko novuga yuko neza na neza umuntu novuga yuko ya rapa nkumva yuko menga ivyo bintu biranteye ubwoba kano kakoba yari umuntu yitwa Big Fizzo Big Fizzo no munota vraiment iyo arinza agira ico kintu cya rap ahubwo ndanamusaba yuko yo manzaga agakauka gatozi yazindi style akabaza akadusorera ntuze rap donc birafasha bon sikuvuga ngo ni kubera iki benshi barakunda kwinyura rap kubera ko babona kumenga n'umudiho utacitaweho mugabo iyo hagiyemo nawo bantu novuga bakera bakuze biratuma rero nabo nyene babona ati bwa bundi style nayo ikogwa n'intuze n'imice yose ariko pour le moment urabona yuko menga rap abariko barayikora turi bake sinobesha kenshi ndakunda kuvuga ngo ndigwa gasore wa hip hop suko noreka gukora yindi midi ariko nuko nabuze undi muntu ashobora kuwusigarana ndavuga ati no je nzofuma nemera kuwufira kuko ndanawukunda so uraraba mu bahari bose kabona nta muntu woraga bon turiko turaraba abandi barayikunda hip hop muga ntibayikorera no musarashobora gusohora no munsi rap ejo kaza wumva sohoye zouk ejo kaza wumva sohoye amapiano kaza wumva sohoye zande donc tuba dushaka rero wa muntu aguma muri cya kintu ariko arakigwanira gufata wewe uri kurategwa n'umwansi hamuco ufata ugenda umutize ikigwanisho cyo kuza kukwica bisigura ikiyo rero uririmvye ijya wundi mu diho menga uri kurawusutena donc ariko kandi wari gufata yanoze wa mudiho wawe ugashobora kugwanira ariko aho nyene kuvuga ngo rap uba iragabanuka n'abayikora ni bake ntibiva kuri ca kintu bavuga ngo numudiho w'abavoyu uravyibuka mbere na mbere hari naho mwaja kudodora ntibabumviriza bavuga ati ibintu vyanyu nta muntu yovyumviriza ntibiri muri ivyo hama ikindi hano bavuga yuko abaraperi ntimukora ku mafaranga nk'abandi uravye nk'imyaka uririmvye ukoze rap umuntu ashobora kubaza ati Fabelove n'abandi mwagiye murayikora ubwo ikigaragara amaze gukora mu nigiki ku buryo umuntu yose utena uwo mudiho bon uretse urukundo gusa ubu ibyo bintu mudasarura bigaragara sibyo bica intege abandi ariko bon jeno bisigura mu mici ibiri cyangwa itatu umuce wa mbere reka duhere kuri ico kintu ati mbega mwe mufisiki ariko natwe twobaza n'abandi ati mwe mufisiki kuko tugiye kuraba abandi baririmbyi bo hanze barashobora gupresenter kumva afise big house donc ugasanga afise intuze etage ugasanga afise ikampuni kanaka ugasanga afise imiduga itatu afise urupangu rwiza je murambwira muri abo bose bahari twebwe atari abaraperi abo baba bafise ivyo bintu donc n'uteye imbere uza gusanga arashobora kuba afise umuduga umwe uguma ari uwo nyene urumva hanyuma ugasanga inzu benshi barapanze benshi tuvuga ko ubuzima bwamaze kugenda neza ariko mugabo uno musi hararutejo sivyo turemera yuko uno musi harutejo ariko abahapere nabo urumva nabo bace bagira ikibazo ku rutabo turemera yuko bobo bari imbere gato
yeah twebwe aba rapere natwe tuca tugira ikibazo ku rutabo ariko mugani ntihabe habishima ngo barafise ibintu byinshi kuruta twese ntacyo turakuramo kiboneka cyane sino tugiye kuvuga ivyo twakuyemwo mumwe wese yoshobora gupresenta bike vyiwe okay ya kuko uno munsi gushika uno munsi Fabelove nta kandi kazakora so ivyo bike nyene mugabo urumva turashaka byinshi biboneka nkuko bari kurabivuga ya rero novuga yuko uno muce wa mbere mu muce wa kabiri nawo uvana n'ingene twebwe ba rapper usanga dusigura iyo hip hop gutandukanye so urashobora gusanga nk'ubu umuntu arakoze challenge donc tuko tukora challenge kugira ngo tubandanye dukora wa mudiho nkuko utegerezwa gukora kuko kwisi yose kuva iza hip hop yakozwe hazamwe ibintu bita ama challenge warumva ngira ivya Tupac n'abantu ze n'aba BIG n'abandi ivyo ngamwita ama beef yeah ivyo bita ama beef ariko murashobora kubikora atanzigo irimwo donc mukabikora like gushira muri circulation ariko aho nyene siho bujya municira isoko ryanyu baba bavuga ati baba jama baradisingana kandi ku bintu bikomeye ariko none akaba rero nabahera banavuga bati abatipe bama baraterana amajambo batukana ibintu byabo ninda vyumviritse bon aho naho tusha twibaza kubera iki none uwo mudeho wa hip hop yo wavuye hose vyari bimeze uko kandi ahandi uteye imbere kwisi yose muri Etats-Unis abantu bafite amafaranga bambere n'aba rapper sasa neko babikora uko nyene none twebwe bica bibi kibazo gute nga kandi ahandi hose umudiho waje uko nyene muragenda mwumvirize aba batanzania bane wa mitego bande usanga baririmba ibintu mwe nivyo ni ibintu bisanzwe cyane muri hip hop ikibi gusa nuko bijamwe izindi mvururu mugayo yo mubikoze Paul nyene gushusha game ngira muribuka igihe Big Fizzo yari muri wanajeshi hariho ni yitwa Wakari Power donc zaradisingana bari zibiri urabona hip hop ngene yari ishushe ngene hip hop haraje n'ama award bita mapama award haraza n'izindi award zitandukanye aba rapper barakunda gutwara ama award so ico gihe vya bishushe kubera haba hizo challenge kandi barazumvikana ko warabona ko babitahura twese twaragenda kuraba manuze za umechokoza nyuki zande tukagenda kubiraba amashow yabo ariko puro moma umenga ni kibazo umenga ni ngwano ariko kubera iki kera mwabitahura ariko kubera iki puro mama mutabitahura ni kubera ko twebwe ariko bireka gutahura abafana canke mwebwe nyene mutabitahuzanya hagati yanyu kuko usohoye iyo challenge uvuze kanaka sinza no kugaruka ku mazina uko biri kose barabizi sivyo uvuze uyu nawe je rakuvuza ariko mu interview mutanga ugasanga harimo no kubabazanya eske mwabivuganya hagati yanyu canke mwebwe mwibaza ko ivyo inzira murimo ariko yagakwiye kuba ahubwo ibinjiriza mugasanga mwabikomeje muba mwaganiri bon misanzwe uko challenge zikogwa nico nagira mbwira abantu bose bako baradukurikirana challenge ushobora kwivugana n'umuntu bivanye na objectif mushaka gushikako ariko ushobora no kutabivugana n'umuntu bivanye na objectif ushaka gushikako iyo objectif rero ni urashobora kuvuga ati je ndashaka yuko aba rapper ndabakangurira gukora kugira ngo twese tudisingane mugabo hip hop igumaha muri circulation so no bakarorero nka master ijya n'indirimbo novuga ko nakoze yari challenge Eminem indirimbo yakoze yitwa Godzilla hanyuma aratanga challenge abakoze challenge novuga yuko nta munyafrika yarimwe je nije nabaye mu Afrika wa mbere akoze iyo challenge musanzwe nuko nama ndakivuga misano nayo nkwiriye ahubwo gushigikirwa cyane gose akavuga ati wow umuntu yashoboye ikintu atamunya Afrika numwe ari bwagikora ashoboye gukora ijya challenge ya Eminem vraiment arakwiye gushigikirwa sasa rero jewe narenzi yuko nkoze iyo challenge ku buryo no implikamwe abandi ba rapper ku buryo nawo bace bayikorerako bace badugiramo donc duce dukorerako abandi bantuze banovuga nka East Africa cyangwa abandi banyafrika bashobore kumva ya challenge iri kirakorerwa muri ntuze muri Afrika donc bumvemwe rero n'ayandi mazina donc siniduze jenyene cyo sinijane jenyene njane n'abandi ba rapper umva ko na FC objectif nziza mugabo bivanye n'umwe wese uko yaciye bifata baca bigira ukundi indirimbo bamwe barayihagarika abandi baragira gute ariko novuga yuko
ushobora kubivugana n'umuntu cyangwa ntimubivugane bivanye na objectif ya rero simpaka misi yose rero mubivugane n'umuntu ngo reka dukora ibi kuko hariho n'uwotinya kubikora ariko ubikoze uko kuba ndabivuze uko ndavyibuka yuko hari uwo twigeze kuvyumvikana ariko mugabo mu nyuma ku munota wa nyuma arabitinya ego rero mu nyuma niho vyabamwo nyene kuvuga ati jewe ndabona ukumvikana turinze kumvikana ndabona yuko hariho bamwe bagira ikibazo sasa rero reka umuntu azobikora uko hanyuma nawe ni aronka akanya azabikore ariko atamutima mubi birimo rero bivanye n'ingene twibwa abahapere tudatahura challenge kumwe tugaca tuvyexplica cyane ku ma interview dutanga ugatanga tuko tubivuga ukundi biratuma rero bari abafans ico tubahaye nico bakira ariko hari n'ababibaza ngo murankana burya nivyo murankana kadufate nk'akarorero nka wewe na B-Face aho ati B-Face na Fabelove barankana nibaza yuko les fans barafise ukuntu misi yose turejo babonye umuntu n'uwundi bakunda gushiraho ikintu cya concurrence so ukwankana noca mbaza ikibazo twuba dufiki aho nyene nta kihari fendi tu sinzi kuri wewe ko yoba gifise ariko mugaje kuri jewe nta kihari ico kibazo naco shoboye kwishura ko uzokimubaze nawe azokikwishura hako murahura mukavugana tu bon turinze duhura nibaza yuko uko mvugana n'abandi byoshika murinze muvugana turavugana kuko tuciye ku ndirimbo yawe akuriya mujama mukuyeho bundi muri Never Give Up pano barakunze buryo yakoze bon ijya mutipe bavuga yuko misanzwe ijya ndirimbo Never Give Up nafise objectif yo gushiramwo umuririmbyi acyaruka ataramenyekana kuko nindirimbo ivuga ubuzima bw'abaririmbyi bazwi ibibazo bagira ndetse n'abatazwi kuko bose baragira ibibazo ya rero nanse ko nkora vya bindi kenshi akuba wanga ba upcoming turabanigwa ngo turagira gute ariko ugasanga donc hariho aba upcoming bitabwaho hakabaho n'abandi batitabwaho hakabaho n'abarimvyi bamaze kwandika amazina bitabwaho hakabaho n'abatitabwaho so rero kubw'ivyo cyo ndabona ati ziba vyiza yuko mvugira impande zose donc cyo ngerageza kurondera umuririmbyi novuga yuko atari mu bantu cyane gose hanyuma kandi azi kuririmba hanyuma nanje cyanda completa ko ivyi wanje ariko kandi twe dufise na objectif navuga yuko ari projet nini cyane gose kuko ijya ndirimbo irafise ni cinema ni indirimbo ariko navuga ngo uretse kubiryoshe franchement je yarangyoye cyane yarangyoye cyane kandi sije jenyene guys muri comment mubishiremo arico mwapinze mupinga ariko mu gupinga ko gukosora pana gupinga gusa ugiye kuraba n'abantu bashobora kuba barageze nibaza ko ni bake uzosanga asohoye indirimbo Big Fizzo akayiposta Satbi akayiposta Lolila akayiposta n'abandi benshi bakayiposta Edite wese urumva nibaza yuko ni bake ico kintu kizoba ugende no mu commentaire uzobona yuko yagiriwe ama commentaire n'abantu benshi bamukombozi bande donc abantu benshi cyane gose abaririmbyi so rero ni ikintu cyanyeretse ko indirimbo fete navuze ubutumwa benshi bubakora ko utabibayemwe no munsi arabibayemwe ejo cyangwa arabona yuko ariko arabibamwe so nibaza ko indirimbo meme feedback yabaye nziza ariko hari abavuga ko bavuzwemo ndavuga abamenyesha makuru bamwe bati ntiyagakwiye no kuba ivuzwa ku maradiyo iriya mesa wumvise biriya wavyakiriye gute kubwawe yagakwiye kubitovuzwa kwanza saba abantu bose bashaka kuba batayivugije cyangwa abantu batayerekanye kuko hari n'abatayerekanye kumbonesha kure zabo kugutinya nyene ubwo butumwa ko buvugirwa ku bimenyesha makuru vyabo ako wayisohoye uzi ko itazovuzwa warabyiteze ahubwo nari nizeye yuko abarundi bakunda ukuri ariko nza gusanga bamwe n'igihushana ariko hariho abo noshimira abo noshimira vraiment nukuri berekanye ko bakunda ukuri gushika kuri no munota so abo rero novuga ko bavuga yuko itonavuzwa donc nabakozweko kuko nta muntu nigeze ntuka nta muntu navuze izina donc hajya nuko hitowemwo abo bamenyesha makuru ariko ndavugamo n'abatunganya ibiteramo abasamenyesha makuru donc ndavuga abatunganya ry'amahiganwa
ushobora gusanga umuntu yatunganije ihiganwa ibintu byose yabipanze gasanga ibintu donc naho bibona vure mukabona ati ibintu kameme ibintu nibisa neza ntibisigurize cyangwa ugasanga jiri n'abatunganije ihiganwa ntibako barumvikana so rero ivyo mba ndiko ndavuga kote zose donc haba abavuza kubira ikimenyane cyangwa kubira kamwana wa mama haba abatunganya ibiteramo ku kamwana wa mama haba donc mu buryo bwose aho umuziki ufiriye mu buryo bwose niho mba ndiko ndavuga ariko rero kuna haca yiyumvamwo umuco umwe w'abajournaliste nico rero kintangaza kandi noneho navuze ababikora gusa sinavuze bose ahubwo ntumirira abafans kwihutira kuja ku ma platforms y'umuziki bagende barabe indirimbo album y'indirimbo 15 nyinshi muri zo nizo bari basanzwe bazi ariko harimo izasubiwemwo neza muri production nziza zahinyanyuwe neza kuruta hanyuma hakabaho n'izindi batari bamenyereye cyane twashiwe guposta donc indirimbo hariho nizo batashora donc boba bari bazi ariko batashobora kuronka ku rubuga na rumwe umva rero izo ndirimbo wazibazaniye izo ndirimbo 15 rero bagenda bazirayo ku mbuga zose zigurisha umuziki kiretse YouTube niho ntarazishirako ahasigaye hose ziriko ego kuko hari izisanzwe ziri kuri YouTube asante sana tugiye ku kindi gice rero nibibazo bitatu ubundi nk'abamenyereye uratora kwana agapapuro gasoma ibiriko ukishura ugitoye ni bo utagitoye Jesse ndacishura bacishira muri commentaire twagiye man soma witonze ibarabara rihuza Rumonge Bujumbura ni route nationale ya Kangahe amen ibi ndabizi ni route nationale 3 RN3 hanyuma Makamba mu ntara Kama Makamba iri mu ntara Kama ya Kangahe iyi kiwabumbi nacyo nzibura ariko nibazo yo kongira muraza kucishura kugira ngo muri comment hanyuma avuga Kanyosha iri mu gihe iri mu yihe commune Muha Kameme ndaronse 99%. 99% guys Makamba iri mu ntara Kama iyahe hana abantu bava bibaza ngo wigirishije ntayo nzi vraiment kuko ivyo vy'intara Kama si ndazi hariho iyo bita Imbo muri Imbo rero sinzi ko ari ya kabiri sinzi ko ari ubuduvuze ngo Imbo harimwo intara ziba zirimo uzi intara Kama izihe ubundi wibutse Imbo hari iyo Imbo hariho za Kama Bugesera Bututsi Buyogoma sinibuka nyinshi cyane gose mugabo ndazi yuko harimwo intara Kama nyinshi mugare sishobora kumenya ngo ni ya Kangahe ntaco wanze basezere sugu va kuyora hose sabajama beza koresha kuraba sugu va kuyora hose sabagenzi beza kuko harimo abafisi ngeso mbi harama kujana kurondera itunga kuri wa mubumbe w'izombi abagenzi bagutwara habi nubabwire kuri bize abo sabagenzi kubyukuri nubabwire hoshi niba kuzanira imikoshi bakwigisha guca amazosi hoshi be muraba n'abajama pana baguca abo saba genzi abo n'abacenzi abo n'abanyonzi kore shubwitonzi ibisigaye menya yuko Fabelove the Kishan boy asante sana guys burya icyo ngundira hip hop imeze nk'imirongo ya Bibiliya nubuhanuzi nicyo gitwa nakubwiye rero kesho akunda kutubwira ngo turidoga kuba tuba tuko tuvuga ivyo nyene asante sana yakoze tumushimire cyane nari biri nk'ibisanzwe Siren ibihari kugira ngo ibahe ibintu vyiza cyane nabandi baba bari inyuma bazoza baraza ndetse hari nico mwifuza kumubaza muratwandika muri comment hanyuma tukamugarukana sivyo urahari ego asante sana mwakoze cyane